kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Hareze indwi zitari nke ikibazo c'impunzi z'abarundi muri Tanzania cabuze inyishu. Impunzi ziraburabuzwa ngo zitahukanwe ku nguvu zigashirwa mu buzima bubi kugira ziburi isaganirizo. Amakuru ava mu mpunzi muri Tanzania mu ikambi ya Nduta yemeza ko hariko hakorerwayo amabi atandukanye y'ihonyangwa ry'uburenganzira bw'impunzi. None ni kubera iki impunzi z'abarundi zahagurukiwe muri kino gihe ngo zitahukanwe ku nguvu? Ni igiki cokorwa uno munsi n'amashirahamwe mpuzamakungu na cane cane ishirahamwe ya HCR muri kino gihe? Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko mukamugishikirizwa na Bertrand Ndakuriyo kaze. Refuge is not a crime. Young Bilus is my name. Ils ont fui la nuit, les balles et la peur. Des enfants serrés contre leur cœur. Kuri no gatatu nta mpunzi nimwe yari isigaye mu ikambi ya Nduta, bose begeranijwe aho barindirira kwandikwa kugira burizwe batahe. Abo barundi bahungiye muri Tanzania bamenyesha ko bari mu buzima bubi cyane kuko batazi neza ibiza gukurikira. Aba ni bamwe muri izo mpunzi, tubatege amatwi. Ribaka inkambi barayugaye Nduta. Inkambi barayugaye neza, nta gutsengetera ngo kunyegera ngo kuza hehe. Nta numwe asigaye bavomeye ya mbere bayimariza n'ukukubitwa kose ntibandika bamureka gusa ifomo ukasugenda utanga ifomo bakamareka ukasugenda. Nta numwe asigaye, nta gutsengetera, nta ugirane, twese turi mu gipatsi. Reka rero tubona ivyo bizo kwikira bagabo. Nta numwe asigaye mu nkambi n'ukuri. Nta numwe vuga ngo yanyegeye, none uyegeye kawe uco nyeka ukihehe uco kuma bwanyegeye uco nyeka uri wenyene, abandi bose badu ebe ayo turi muri maremare basi watwegeranije twese muri dipacha yamba batwice yamba badukiza byose turinjiriye muri dipacha. Mu by'ukuri ibibazo basi twari guhiga abantu inyuma muri rijoro idipacha nzima ntoshaka kuronka nawe ukandurira navyomera gute hantu nipa mu mazu hanze bose ni basi nama ubyumvira yatinze biratsirana ubwenge abantu imitima araje kuva n'inkozi biri hirya mu maprotiyo n'ukuri bane nta muntu n'umwe agifite umutima ukomeye uri hamwe. Uravye abantu bahari, uravye abantu bari muri dipacha bose bakwiganije muri dipacha, n'ukuri mu dusengere n'ukuri ntawuzi ingene bigenda, ntawuzi ngo bizogenda gute, ntawuzi ngo turaryama, nta naho uryama, ibibuga byose amazu aruzuye, nta naho abantu b'induru. N'ukuri mubwira abasenga n'ukuri basengere Nduta no munsi kwe bajeje no kumurekesha abayuweni n'abareta bavuze ati nizo tumutizimoreke baramurekera karakare mona bakimukenyera umugore baramureka cyangwa umugore we yatondekesha abantu umuyuwe n'umukenya bagatondetse abantu kumureka barakoze yanka masabiri abasigaye bashaka bati babiheze. N'ukuri bana tukava amahoro Imana niyo ibimenya. Impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nduta barandikiye kuri uno wa kabiri ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR ngo rikingire impunzi z'abarundi ziriko ziratotezwa. Izo mpunzi zimenyesha ko gutahukanwa ku nguvu ari uguca kubiri n'amategeko agenga impunzi. Idonido ibiri muri iryo kete na Desire Hatungimana. Muri iryo kete izo mpunzi zabwiye HCR ko bahungiye mu gihugu ca Tanzania kubera bari bafise ubwoba bufatika bwo gukubagurwa, kwicwa n'ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Iyo ngorane yabateye guhunga yarasuzumwe n'inzego zemewe kandi benshi muri bo baratoranijwe ko bokwimurirwa mu kindi gihugu cane cane muri Leta Zunze za Amerika, ariko dosiye zabo zarahagaze kubera politike y'ico gihugu muri kino gihe. Naho biruko izo mpunzi zivuga ko bariko barazikorera iterabwoba ngo basubire mu Burundi, igihugu bahunze kugira ngo bakize agatwe kabo. Izo mpunzi zibandanya zivuga ko ivyabatumye bahunga bitarahinduka kandi ntibatahura igituma ubu basabwa gusubira iwabo ku nguvu kandi catumye bahunga kizwi n'amakungu. Babwiye HCR ko gusubizwa i Burundi ku nguvu muri bino bihe ari uguca kubiri bikomeye n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, na cane cane itegeko ryo kudatahukanwa ku nguvu ribuza gusubiza umuntu ahantu ubuzima bwiwe canke umwidegemvyo wiwe bishobora kugwa mu kaga.
ivyizo mpunzi zisaba vyihuta no guhagarika gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziri mu makambi muri Tanzania, gusuzuma bundi bushasha ibikenewe mu bijanye no kubakingira mu kuraba uko ibintu vyifashe mu Burundi muri kino gihe, gusaba ko haboneka inyishu yotuma bimurirwa mu bindi bihugu vya gatatu be no kubahiriza umutekano, agaciro n'uburenganzira bwabo mu gihe agishakishwa inyishu zirama. Izo mpunzi zivuga ko zitakambira HCR atari uko gusa ari impunzi ariko nk'abantu ngo ubuzima bwabo, agaciro kabo nakazoza vyubahirizwe muri bino bihe bitoroshe. Basaba cyane HCR ko ikora ivyijejwe kugira ngo amajwi yabo yumvikane kandi hafatwe ingingo zihuta bigishoboka. Birababaje kubona igihugu ca Tanzania ciruka ku mpunzi z'abarundi gusa, mu zindi mpunzi ziva mu bihugu vyinshi ziba ngaho mu gihugu ca Tanzania. Runani Sefo Ahusha rusigura ko ivyo biva kuri leta y'u Burundi idahengeshanya kosha leta ya Tanzania kugira ngo yirukane abarundi bahunze umutekano muke. Kubwa Frederic Bamvuginyumvira harongoye urwo runani, abona ko ikibazo ari uko ishiramwe mpuzamakungu HCR rikoramwo abatanzania nabo bakaba bakurikiza amategeko y'igihugu cabo, mu gihe aribo bari bakwiye gukingira izo mpunzi ngo nibo bagaruka kubahohotera bahonyanza amategeko. Ikibazo aho kiri nyamukuru ko kibabigirira impunzi z'abarundi gusa. Impunzi z'abanyekongo nta kibazo zifise, impunzi z'abanyekenya nta kibazo zifise, z'abanyesomalia nta kibazo zifise. Ico kibazo gifise abarundi gusa, kuko menga ari kosa bagize. Kandi baratubwiye bati yabo batashe naho bacitse Burundi barabakekeza bakababwira amajambo mabi kandi ntawuzi bikurikira ivyo ari byo. Birateye n'ubwoba. Umuntu aguma yibaza ivya HCR yaba HCR sekigo n'abantu bari muri Tanzania, ukuvuga wo muri HCR ari mu Tanzania akurikira itegeko ry'igihugu nakurikira irya HCR. Niho kenshi akunda kubera n'ibibazo. Hanyuma mukamenya yuko aya mashira hamwe yegukira Nations Unies ariko aracumbagira kubera ko buryo umuntu ya abantu bashanga amafaranga menshi cyane gusumba benshi bari abanyamerika. Perezida w'abanyamerika nawe avuga ati jewe ibyo bintu by'amafaranga ndatanga ngiye kubivamwo, yasa n'uwabivuyemwo. Amashira hamwe menshi yegukira Nations Unies yakorera mu isi menshi yarugaye. Ni kuvuga rero haca haba ikibazo komeye cyane kuvyerekeye kugaburira impunzi ziri mu isi. Mugabo baca bahera kuri barya basanzwe bafitaniye bari mu ngohe za Tanzania no Burundi. Frederic Bamvuginyumvira asaba abarundi bakora mu mashirahamwe mpuzamakungu ONU guterera kugira ngo ako gatotezo k'impunzi z'abarundi gahagarare, ntibatahukanywe ku nguvu kandi umutekano wabo utifashe neza. Rero twebwe turafise impungenge. Burya vy'ukuri ni kibazo c'impunzi canke iyo bari yindi migambi y'ingwano muri karya karere ishobora gutuma Tanzania ijamwo, u Rwanda rujamwo, u Burundi bujamwo, Kongo ikajamwo, ku buryo impunzi zoba ziri muri ayo makambi zogora iyo ntambara. Jewe ico ni ciyumviro cajewe ndiko ndavuga niko ndiyumvira ko hatoba hariho ibintu binyegeje inyuma, kuko nta kintu na kimwe gishobora gusigura uwo mwete Tanzania ifise kuri zijya mpunzi ziri muri Tanzania. Niko jewe ndi bubivuge, nayo ubundi nukuri birateye agahinda kubona impunzi ifatwa nk'igikoko kandi ari abantu nk'abandi. Ico gwa mu maguru masha nuko abarundi bari mu mashirahamwe atandukanye cyane cyane arabi impunzi, amashirahamwe ya politike, amashirahamwe yabikorera utwabo, twese duhagurukira icarimwe tukabaza HCR ya Geneve kwigishoboye vy'ukuri kwikira ivy'impunzi cyangwa itakibishoboye, tumenye ico turi bukore. Kandi ikibazo c'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania gikurikiranwe neza, kuko sinibaza ko ari ikibazo c'ubuhunzi gusa, nibaza ko ari ikindi kibazo gishobora kubangamira imigambi yo biri hagati ya Tanzania no Burundi. They didn't cross borders chasing fame. They crossed through fire, through fear and flame.
murumvise yuko ayo mabi yose akorerwa impunzi yarakwiye guhagurutsa amakungu kugira hubahirizwe amategeko n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi kugira umutekano wabo wubahirizwe muri kino gihe ugusubira mu gihugu cabo bikigoye kubera umutekano ushobora guhungabana. Nino ngaha duce dusozera ikiganiro kw'isoko twari twabateguriye, naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko.